indirimbo ihagiza igihugu cacu. Inyuma y'Ububirigi, urwego n'umuco by'ubushingantahe byashikanywe muri Amerika. Tugiye gukomeza rwose imico myiza muri iki gihugu duciye ku bushingantahe. Natwe tugira icyo dutanga. Abagana ntahe bari bamaze imyaka 2 bihwezwa. Barababwira imigenzo y'ikirundi, barababwira ico bivuga kwatigwa. Ndarahiye ko ntazohemuka kwibanga. Umukambwe mwarimu Patiri Ntabona yibukije ko abarundi nk'abandi banyafrika benshi bafise ivyo bisangije mu mahanga. Ubu biriho rero mu buzima kandi biriko birakwira ku isi yose. Abanyamerika ngaha turi barabyise win-win. Baterega inuma ndivuga iti hugugu, igira iti huguha. Mu kwatira abashingantahe turondera abantu barengera huguha. Twarabajije abantu ababanyi babazi benshi baravuga yuko ari intungane. Inyuma ya myaka 2 bari bamaze bigwa, ubutigu bwarahavuye burashika. Twagomba gusubira kubaza mwebwe ishengero ngaha. Nka kujya ko mu bukwe hatabonetse uwagiriza umugana ntahe, umugigwa uraheze ukabandanya. Mugenda bamenyeshe ko twebwe abashingantahe kera batira urugo umugabo n'umugore. None ubu aho amajambere ashira mbere abapfasoni imbere, twavuye natwe mu nama nkuru y'abashingantahe kwiyumvira tureka twatire n'abapfakazi. Gloriosa Karumuna akira ako gaseke na gaseke kibanga, akira intahe y'umugumya, muze mugumya ibanga. Je Gloriosa Karumuna nemeranije n'ibibondo byanje. N'amajambo akoreshwa araremereye. Tubifashagije n'urugo rwanje rwose n'abandi dusangiye ibanga. Niyemeje kubaha intahe. Ndarahiye ko ntazohemuka kwibanga ry'abashingantahe. Nzokwama ndinganiriza abanyituye, abakuru n'abato. Uwo bizogora aranyitura, nzomwitaba ijoro n'umutaga. Iryo banga nzorirangurana ubuntu n'ubupfasoni, umwete n'ubwira, impuhwe n'ubuvyeyi, ntunganiriza bose. Nzokwama nkunda igihugu canje, ndagikingira abansi, kandi mpagararira imfuvyi, abapfakazi n'abakene. Ibanga ndaryemeye, ninarimena rirazomena indi. twaravyumvikanye n'umushingantahe wanje kandi tuzobireresha abana bacu. Mugiye hamwe n'abamaze kwatigwa muca mugira zanga 8 canke zirenga, hanyuma muca mugira intara y'abashingantahe izokomeza ubushingantahe muri Amerika hazima. Ya ntahe kubitwa hasi, ivyamuka kuwatanguje ubushingantahe kera cane ngoma ya Sacega. Mutama Ntabona wo mu 1940 umuhinga mu by'imico n'imibereho asigura ko ngoma ya Sacega yari umukuru w'intore, no kuvuga abana bareregwa ibwami. Agira pe aca babwira rero ati igihe muzoba muriko murahuza abantu mubacira urubanza murakubita intahe hasi, mwibutsa ubwitonzi bwanje n'ubwitonzi bw'abasokuru bandi. Batiwe mu Kirundi bavuga yuko bamize akabuye k'abagabo, babaye base w'abagabo n'abapfasoni b'ibanga. Naho mu mategeko y'ugo rwego umushingantahe ari umurundi. Mu Bubirigi hariho umuntu yarafise umuzungukazi batiriwe hamwe kubera ko yogeye kuri uyo murundi. Gushika ubu niho tugeze. Mukaramuka mubonye rero umunyamahanga ashaka kwatirwa, muheze mutwandikire. Mu batumiwe harimo inshuti, abakungu, no kuvuga bataratigwa n'abagenzi. Could have never imagined that. Take this message back to Senator Collins. It is part of what is good for Burundi, what our community would like to bring here. It's a way of life. It's a way of living together.
it's a way of being good citizen. bemera ko igikuru atari cicaro ari amabanga barahirira ibiboneka n'ibitaboneka. Rega murabwa n'aya maso ndi ngaha umutego Imana ibafashe. jewe maze imyaka myinshi muri iki gihugu naravuganye n'abantu bari 5e generation 3e generation ngaha baba bataliyano baba badagi ikintu catumye batera imbere ni kirutire yiwabo bagumaye. Ibi bavyita kubamba.